dutemwo tukumva ati Frawzson yaje ku yindi mpwemu aje ku murindi udasanzwe. Frawzson niwogira ukiri umukene nibibi ugashaka ivyiza ariko udafise amahera wirukira ibigusiga ugata umwanya wawe rekera abayafise hari umunsi Imana izocana inzira zawe zikuguruka bidatinze nawe ugashikirwa ukagafata. My sweet number one, my baby oh number one, yangu mama ai. Walai ni ukweli mina kupenda sana, ni kweli mina kupenda sana, ni ukweli mina kupenda sana sana. Ico ushaka nzoguha, ico ukene nzoguha, naho ndishaka ku mutima atari wewe oya. Au sio bana? Ndabaramukije abakunzi ba Roy TV Burundi muko muradukurikirana, ni Bella Shaka kuri micro za Roy TV. Uno munsi no munsi special nagutegura igano kiri special n'umutumire ari special. Ndakubutse utagira abonnement kuri Roy TV channel, ukande kuri subscribe, ugire partage, j'aime hamwe na commentaire yawe turayikeneye. Behind camera turi kumwe na Dr Zombie, ndamugire ntikura cyane mu kazi kawe. Reka rero umutumire wacu uno munsi reka tumwakire kugira ngo tumwumve twese hamwe umwidondoro wiwe uri complete. Turakwakiriye kuri micro za Roy TV. Murakoze. Meze neza? Ego. Okay, Jendi Bella Shaka, journalist wa Roy TV Burundi, kaze kuri micro za Roy TV. Mwitwa bande? Mwidondoro wanyu wiyaguye? Izina ryanje nitwa Kyabavyeyi banyise nitwa Mahonimana Oscar. Ariko ku izina ry'igisana haba nitwa Frawzson. Ati ku izina ry'igistar mu bisanzwe yitwa Frawzson. Okay, Frawzson asanzwe ari umustar. Okay, tubwire rero ati uri umustar mu bwahe buryo abatakuzi bakumenye, umustar bafite ibikorwa akora? Tumuririmbye. Uri umuririmbyi? Yes. Uri umuririmbyi w'indirimbo z'Imana, harizo gospel cyangwa uri umuririmbyi w'indirimbo zisanzwe arizo profane? Profane. Okay. Tubwire rero indirimbo zawe mbega ziri kuri YouTube biri gute? Dushaka kumenya nyine tukumenye kugira ngo n'umuntu yoza kukurondera amenye aho kuronderera, ashaka gukurikirana ibikorwa byawe. Indirimbo zanjye ziri kuri YouTube. Ni indirimbo zingahe? Indirimbo 3. Okay, turaza kuzigarukako. Okay, Frawzson. Watanguye kumenya ryari ko ufise impano yo kuba woririmba? Benshi arabo usanga bahira mu makwaya yo mu ishengero, ugasanga kuva muri Sunday school bararirimba, akamenyero ko afise impano yo kuririmba, then amaze gukura akacija mu bindi ariko agakoresha ryaje yiwe. Watanguye kumenya ryari ko ufise impano yo kuririmba? Natanguye kumenya kare. Ariko natanga kurimba mu 2019. Mugabo akataho ntararimba na ari mu makorale. Narimba muri korale z'abana. Aho nari muto. Ego. Wari ufise nk'imyaka ingahe ico gihe warimba muri korale y'abana? Nihenze gato nabana nifise nk'imyaka 9 10. Okay, uramenyera ati urafise impano. Reka nje muri muzika. Abantu benshi banjira muri muzika ugasanga maybe abikoze kubera kuryoherwa yinezereze for fun. Nundi umuntu avuga ati ndavyinjiyemo kugira ndondera amafaranga. Kuko urabona mu kuvyinjira mukoresha amafaranga. Hari uvuga ati ndinjiye mu muziki kugira ngo ndabivyaza umusaruro. Mbega Frawzson, winjiye muri muzika ari mu kubyaza umusaruro canke ubikora kugira gusa winezereze ko ari ibintu ukunda? Ninjiye nka business. Nukuvuga ninjiye muri musique
kugira ngo ndondere amahera ni ukuvuga bimpe umusaruro ya okay turashaka rero kumenya indirimbo maze gushika ku mugaragaro n'indirimbo zingahe indirimbo zitatu wazitubwira ya mbere nataka kuririmba nayise nakupenda nakupenda ya kabiri ndaita kidogo kidogo ya gatatu nayise birahomba izo ndirimbo zawe zose ziri kuri Frau's Son channel kuri YouTube ya niho tuzisanga niho muzisanga okay turafise inyota yo kumva Frau's Son twumve impano yiwe twumve ijwi ryiwe mushaka kuduha kapela tube turacanga muka uducanga mushenyene udutemwo mu ndabatemwo dutemwo tukumva ati Frau's Son yaje ku yindi mpwemu aje ku murindi udasanzwe Frau's Son niwogira ukiri umukene ni bibi ugashaka ivyiza ariko udafise amahera wirukira ibigusiga ugata umwanya wawe rekera abayafise hari umunsi imana izocana inzira zawe zikuguruka bidatinze nawe ugashikirwa ukagafata haya oh wow try to get cheers good Frau's Son mumvise ijwi ry'ukuntu really strong aje kudutamwo numvise indirimbo ya mbere nakupenda iri mu Giswahili iyindi ndirimbo kidogo nayo iri mu Giswahili kubera iki indirimbo zibiri zose ziri mu Giswahili kubera iki ukunda Igiswahili cyane mu gihe uri umurundi oya vyaranyoroheye na cyane Igiswahili ndagikunda ariko kandi n'ikirundi ndagikunda uko ziri mu Giswahili n'ikirundi kirimo ndakiririmba cyangwa ushaka kuvuga uti maybe hariho urana umuntu wese agiye mu kintu abafise umuntu amwenspira no kuvuga ujya umuntu arabirako akavuga ati uyu muntu ndiko ndamuraba ndifuza kumera nkawe in future nk'akarorero jewe ndi journaliste Bella Shaka shovuga ati hari journaliste runaka ndabira ko nkavuga nti maybe ndavye kunabikora ndifuza kugerage cyangwa nkamurenga Frau's Son ku mpano yawe ninde muririmbyi wewe akwenspira no kuvuga ujya muntu agwereza ingufu zo kumva ko ukora cyane ukagira ku ntumbero yawe yo muri music ushaka kugerako murimvyi amakuraji kandi nkunda cyane ibikorwa vyiwe ni Diamond Platinum yeah. From Tanzania nico gituma indimbo zawe zibiri ziri mu Giswahili maybe ushobora bari muri Tanzania ikirungo kingana gute Tanzania nahabaye igihe kitari gito nk'imyaka ishika kuri 3-4 igihe wari muri Tanzania wahakora uduki Tanzania ubwa mbere twagiye turi bato n'abavyeyi banje nukuvuga twagarutse je byasa nuko mba ndi muhira nyene twagarutse ngahi Burundi rero muri 2002 umuntu wese rero yatanguye ikintu ndavuga abantu bakina amafilme canke umuntu wari wese atanguye projet runaka arahura n'ama obstacle canke inzitizi mu kazi muco kinabagiyemo eske kuvutangura carrière musicale yawe tuyagire jani canke se urugendo wagize ivyo wagiye urahura navyo kugira ngo Frau's Son today ashike aha amaze gushika Frau's Son ibazo yahuye navyo ni byinshi yagiye araca muri byinshi cyane bituyagire bikomeye gutangura musique ntizaba ibintu byoroshe ntanguye kwandika cyambere cyaba kibazo cyane bishingiye no ku buryo buke mugabo uko nandika nagerageza kubinyegeza abavyeyi kugira ngo ntibamenye ko ndi mu vyigisana kugira ngo kumbure batankarira ego barakubuza ko bijamo hariko no muvyeyi badashobora kubinezererwa ijana kwijana mugabo nuko babona yuko nabandi nk'umunyeshuri bakabona yuko no hava
ishure ndarivamo nkaja gukurikira ivy'igisana. Mm. Si kuvuga yuko ko byababaza cyane ivy'igisana canke iki, ariko gusa babona ko bizoca bimpa umwanya muto. Mm. None vyarakunzeho ko ishuri uribandanya nkuko bari bavyifuza? Kandi nyene ko bari bavyifuza ubundi vyabaye intambamye kuko ntabwo nabibandanije. Oya, wacu bivamo narabivuyemo. Okay, turabizi neza yuko umuntu wese yinjiye mu bintu byo ku working on YouTube kugira avyaza umusaruro ara dépense. Si turi kurakora indirimbo, uri kurakora cinema, hari uburyo bukuvamo kugira ngo kijya kintu nawe we ugishikeko. Uravye ukuntu wagiye urakora, wari ufise support, wari ufise management, canke wabikora gatwe kawe? Je nabikora ku ruhara rwanje, nta support nigeze ndonka kugeza uno munsi, yani ndapambana na management, sindigera mbahatisha ngo ndarosa umuntu aza kumfasha ncanga arantereye. Oya. None Frauson byarakoroheye yuko ubikora ata support? Yego nyene umuntu ariko arakora igikorwa kunda uko biri kose, uravuga ati kumbure support ishobora kuzoba imbere, itabaye imbere naho reka manze ni supporting je nyene nabonye ko no kwitangurana nyene. Ndavuga ati reka ndeke kuzera inze, ndavuga ati rero reka ni supporting kwanza. Uko nyene narabandanije kwanza, ndashima no uko biri kose ni je nyene ndi managinga muri music. Mbega uri kuraba aho uri kuraja, urabona kuza bishobora wewe wenyene cyangwa shaka kuvuga nti anytime ndashaka gukenera support, rero umuntu wese yompa support yobakoze? Aha, ico ni naco cambere kugira ngo turondera ama media, nico kintu cambere ukora ibintu vya kisana wama wifuza, basi nizo ndoto za mbere, nico kintu gishikana kuri umuntu. Ntidushobora kuja aha tukagaragara imbere y'abantu tukabura ivyo tubasaba, no tuba tuje kugira icambere nyene ni support. Kuba nshitse nkaronka amahirwe yo kuvuga ati ndabonanye na media kanaka, icambere ni gusaba abantu support. Kwanza bamfashe kabisa, binjire kuri YouTube barandika Frauson kwanza support, nico kintu cambere je nagumye nifuza, naho ntarabahatisha ngo ndayironke, mugabo nuno munsi kuri no ncuro nico kintu cambere nifuza support. Okay, Frauson tumvise yuko inspiration we ya mbere ari Diamond Platnumz. Kubera iki ari Diamond Platnumz wewe ubona ko ati umustar vraiment ni wanyispira gusumba abandi basani bose? Ni ukunda ibikorwa vyo, kubera iki ibikorwa vyo ari byo bikunzwe cyane na wewe? Ndavuga Diamond Platnumz. Diamond nuko niwe muntu atanga gukurikirana ubwa mbere, nuvuga nkiri umwana muto, indirimbo ziwe zageze inyubaka gose. Indirimbo ya mbere yagira anyubaka nk'ijya ndirimbo number 1. Ijya ndirimbo ndayibuka nkiri umunyeshuri, ijya ndirimbo wakaturirimbira ijya ndirimbo warazigiye kirekire mugabo gusa ndayibuka. Ni ukuntegeza ko bujya karirimbo kiwo kavuga ni ijya ngo my sweet number 1, my baby number yangu mama ai. Akandi karimbo kiwukunda tatizo kwetu Mbagara. Mbagara. Okay, bon. Kumvise yuko Diamond from Ramufana. Okay, dusubire inyuma gatoya. Frauson aratanguye kuririmba, aravuye muri chorale, agiye mu muziki. Nigiki cyatumye uva muri chorale kiri umwana? Wari ufise wakuze uririmba muri choir, then umaze gutangura gukura wegeye haruguru 2019 cyawinjira muri music. Kweri ki wahevye gospel ukachenjera muri profane? Kwanza nuko nabonye ko uko vyogenda kose nta mafaranga, kuko nabandi muri chorale, mugabo je namana indoto zanje zo kurondera amafaranga, mugabo kandi ninjiye muri music mpise nandika, nibonye ko ibikorwa ndiko ndakora ejo canke igihe ejo bishobora kumfasha nkaronka umwimbu
ariko ivyo n'abandimwo aho nari nkiri ndi muto ndi muri ivyo by'amakorali naribona nyene ko ndiko ndakora ibikorwa nyene vy'Imana ariko nanje nacenja muri business ariko kandi n'ubundi nyene vy'Imana byarabandanije none nivyo ukunda ko winjira muri business kiri mu vy'Imana ndavugana ukaririmba indirimbo za gospel ukabandanya ibyo vy'Imana nyene bikabandanya navyo ukabivyaza umusaruro canke nivyo gutuma ushika aho washaka gushika. Oya je nakuvuga ko ibikorwa byanje by'igisana je nabonye umengo ntabwo noboneka nkuko noboneka nukuvuga ko nisanze nyene ndi muri ibi nyene ego umaze kwiyumva ati jewe ndatanguye kuba umustar umusani mu kibano turabizi umusani hariho agacapo baca baguha bumvise uri umusani baca bumva dread baca bumva tatouage baca bumva ibintu nk'ivyo uri umukobwa naho baca bumva uburaya bakaca bumva ibintu nk'ivyo umaze gutangura muziki ukavuga ati ndinje kuba umustar wateguye gute umutima wawe kuri uko kuntu isi yo kubona nitushaka gushikako? Icambere nateguye umutima wanje nuko nabonye kwanza nishize mu biganza vy'uhoraho ndavuga ati uko izi business bakunze kuzivuga ariko data wa twese uramfasha kugira ngo ndayikore neza. Icambere nuko nabonye ko noza nkora igikorwa kirimo message gishobora kuba kirimo impanuro ivyo ni ibintu rero nabonye yuko bishobora kuzohindura ndetse na generation kubera ko indirimbo ibirimo message irashobora gutanga ihinduka ku bajene. Tukunze kubona rero abastar b'abahungu akenshi abaze kumenyekana gafatisha nyene akavuga nti asha ubu ndazwi usanga nko mu bintu byo kuja couple n'abakobwa usanga atashaka kugira umuntu cengo afata umuntu umwe babane ntigikunda akarero ku muntu wawe Diamond Platnumz turabona amateka yiwe abagore bagiye barabana history background yiwe eske nawe kugiye uvuga ati wamaze kwinjira muri music ibintu vya relationships ubifata gute canke byo kuba uri kumwe n'umuntu mu buryo bw'urukundo ubona ko umwe byo bikwiye canke nawe? Oya umuntu nyene umutima ntugira inzitizi mugabo gukunda umuntu nakwiye gukunda kuko urukundo rutagira umupaka nyene barayivuga nivyo urukundo ntirugira umupaka mugabo gukunda kuvuga ko maze kwinjira mu rukundo kavuga ati jengire nkundane n'umukobwa kanaka safe n'imigambi mumba murimo kubera ko abantu bakundana uburyo butandukanye. Ubwahe uburyo butandukanye ubuhe? Bashobora gukundana nk'abagenzi bakundana nk'inshuti bivanye n'imigambi canke mugakundana haje uvuga ati we nifuza kuzoba umugore wanje urumva ko maze gushaka urugo rugero rwo kuba umugore wanje c'est bien wa wihaye ihangiro ko azoba ari umwe nyene. Bisigura yuko tuvuge ama relation yagiye aracamo maybe yaragishakisha ntiyari bwatora ati uyu yobo umugore wanje ndavuga uwaguhaye inspiration kubera burya umuntu akwinspira bari umuntu akomeye uza gusanga ibintu akunda nawe uvyisangamo kuko nukuvuga ngubana na sine bugasine nkawe cyawe ushaka gufana umuntu kacu usanga ushaka kumera nkawe nk'akarorero. Oya mbo haraho bishika mugabo urakunda umuntu ibikorwa vyiwe cyambere cyo navuze ko Diamond amukundira cyane kwanza kubera n'umukozi natanga kumukurikirana cyane gose indirimbo ziwe zaranyubatse kandi uretse ubu uri kurabona uzamumva ngo agagagaga umugabo kare yarafise indirimbo zitomoye sana ariko n'ubu zimeze neza zimeze neza urumva ko n'amajambo yarafise kandi kare yabari menshi cyane atanga message urabona nk'ya ndirimbo Zuena indirimbo Zuena yari mu message no kuvuga rero ibintu byose bivanye ni na wakati n'igihe byarashitse rero ahinduka uko mugabo Jenny bazaka ataharako arakosha. Okay ndashaka yuko woturirimbira karirimbo kamwe kiwe kari mu Giswahili waturirimbe mu Kirundi dushaka kumva ukuntu uririmba Igiswahili ciwawe personally twumve vibe duha.
Wazuri ni wengi lakini kupata mwenye mapenzi ya ukweli ndo balaa. Iyo ni ya Diamond? Yo urabona indirimbo nayo cyane cyane barayivuze ko ngo indirimbo ni ya Diamond. Oya. Ijambo urabona no musi turirimba amajambo. Ariko ushobora gusanga wanditse ijambo ukibuka mu nyuma ko nakayigeze kurivuga. Iryo jambo narashize mu muziki wanje. Abantu bashobora kuvuga oh iyo jambo turagibuka mu ndirimbo ya Diamond. Burya nanjye se nakurikiranye neza mugabo cyasanga byukuri nawe iryo jambo arigeze kuririmbamo. Mugabo benshi byarabacanze gose mugabo je nisanze naririmbye. Kuri iyo ndirimbo bita nakupenda. Walai ni ukweli mimi nakupenda sana. Ni kweli mimi nakupenda sana. Ni ukweli mimi nakupenda sana sana. Ico ushaka nzoguha, ico ukene nzoguha. Naho ndishaka ku mutima atari wewe oya. Au sio bana? Wow. Congratulations. Ugaruka gwinshi dukunze kwigira ku ba star. Mbega ni cyayi kintu muri uno mwanya nka Frouse Boy umva ushikiriza ugwaruka muri rusange kwera ugwaruka keshi rukunda gukurikira ama steps y'abasani aho usanga umuntu wese akeneye kuba kumenyekana umukobwa ari karakura umuhungu ari karakura akeneye gukora akantu gatuma nawe avugwa gatuma nawe yoja on the top ngira ucubibona ni cyayi kintu ushikiriza ugwaruka in general. Ikintu cyambere na cyane cyane muri muziki ushobora guhamagarira umuntu wese yumva yinjira muri muziki mugabo abishiremo ico bita ubwenge ntabishiremo nkuko umengo no kwinezereza. Burya umuziki ni business mu gihe ukoze uzi ivyo urimo ari ukuntu byinjiramo utazi ivyo urimo ugasanga uri kuri uronona ugwaruka canke nawe wenyene uri kuri yo none. Ariko icambere cyo nkuko navuze cyane cyane nje kuvura imitima y'abajene no kuvuga ko ndabahamagariye rero kugira ngo umujene wale wese yifuza kuja mu bintu by'igisana ashobora kwitegura mu kwandika umuziki akamenya ati ninandika umuziki uri mu message uri mu mpanuro no kuvuga ko bizotuma naka nkundira zijya mpanuro zirimo mu rya muziki. Cyo ni cyambere beshuza wumva yagiye hariya kubera ko hari gihe abayizeye support ahabwa nakana kaba abandi bakomakomeye kumva ikintu yakoze mugakumva ngo hariya na hariya kiyo gisamirana bati mugugiye kuraba indani ukayinjira mu mizi ugasanga ni hovyo. Ico kintu kiratubabaza twe tugapanga umuziki twaririmba indirimbo ikajamwo message ikwiye umudiho ugezweho gwadusanga urabuze support. So rero agire kwanza ngira abajene mu kwandika umuziki wose ushiremo ubutumwa sawa. Ati abantu mwandika muziki abantu muririmba muze mushira ubutumwa muri muziki apana imidudagizo gusa parara nta message na message rakenewe. Okay reka tugushimire kuri micro za Roy TV akajambo kanyuma ushikiriza abantu bose bako baragukurikirana. Akajambo kanyuma kwanza icambere ndabashimire cyane gose ko abanyene bafana abanyene baturaba nibo bantu biwanyu nibo bantu biwanje muri rusangi rero nanje ndabakunda cyane bakunzi ba Roy TV no bakunzi ba Frouse Sun. So ndabahamagarira kunkurikirana ku rubuga rwanje rwa YouTube urandika Frouse Sun nongera kandi mvuga kukijana n'uno muziki ntimwavuze ko birebire indirimbo birahomba eruka kuja ku rubuga rwa YouTube. Ndashaka ko indirimbo bayikurikirana ari benshi kuko narabemereye video sindayikora no kuvuga ko nifuza yuko baja ku rubuga rwa YouTube bakayiraba bakama support na comment kubera ko je n'umuntu wa mbere akunda impanuro yumviriza cyane cyane. Ico ni ikintu cyambere kimfasha. Ego ndabashimiye cyane kwanza. Okay.
reka tugushimire rero kuri mikoro za Roy TV. Ni Frauson muje kuri YouTube channel yiwe mumukurikirane, mumuha ama commentaire, mumuha ama like kugira ngo tumupushinge. Arafise vision akeneye kugera ko niba uri mu myaka 5 iri imbere canke mu myaka 10 iri imbere, arayiza yifise ku mutima. Nubwo tutashimye kubimubaza kugira ayitubwire, ariko reka tubane tumusupporting right now, maybe bizoshobora gutuma ejo ashika aho yashaka gushika. Yari Bella Shaka ro kuri mikoro za Roy TV, behind camera ni Dr Zombie abikora neza cyane. Reka tumuhe salute kugira ngo abandanya akora neza mu mpwemu zidasanzwe, mu mbaraga nyinshi cyane. Roy TV Burundi, Bella Shaka weekend. Ciao ciao.